Turagekona tuvuga ibijanye na teme dufise uku kwezi ivuga ukuzuka kw'ivyapfuye. Mbare umuntu herwandi yawe turi mu kwezi aho ivyapfuye bizuka. Ibi ni bihimana duhaye kandi tugeza kuzobibamwe azo ku experimenta ukuzuka kw'ivyapfuye mu buzima bwacu. Mumbare ati uku ni ukwezi kwaho ivyacu vyapfuye bizuka. Amen. Kandi vyose. Kandi vuze ngo ni vyose. Hari ivy'Imana igiye kubanza kutuzurira. Ndashaka gutangura kuvuga ivy'Imana igiye gukora. Hari ivya mbere Imana igiye gutangura kutuzurira. Ubwa mbere na mbere Imana igiye gusura kuzura ubusabane mwari mufitaniye bwazimye bwatosekaye mu gihe cyaheze. Ubuzima bwo gusenga urazi duhura na vyinshi baye wa muri mu buzima hariho vyinshi tubona n'ivyo ari vyiza muga tukabifata ibisanzwe. Nta umengo nivyo vyari bikwiye kubaho. Nakunze cyane ujya muri imvye ariko arayiririmba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sibi urazi hari ivyo duhura navyo mu buzima bimukamengo vyadukijije mugaro n'ibidukiriza bimwe bikatwicira ibindi. Turi mu gihe aho dusobanura aho dutandukanya. Hari abantu nivyo dusenga kugira ngo Imana ibazurire imigisha yabo ariko iyo migisha Imana ibazuriye ikica imigenderane bari bafitaniye nabo bantu. Siriko muriko muranyumva. Munyumvirize neza. Hari ivyo nivyo tubona ko vyazutse mu buzima bwacu muga bikatwicira ibindi. Ndiko navuga kuzuka kw'ivyapfuye benshi bumva cyane ibintu dukeneye kugira ngo tubeho neza. Mugabo ndi convaincu yuko ari benshi batazi ivyo bakeneye kugira ngo babeho neza. Ivyo ukeneye kugira ngo ubeho neza mu mbabare sakazi keza. Nakuraga keneye mugabo siko kazi ubwa mbere. Kuko akazi keza kagusanze udafise umutima ukunda Imana, udafise umutima urondera Imana, udafise umutima wiyeguriye Imana, ako kazi kazokwica. Umwanditsi w'imigani yavuze ngo hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza mugabo izo nzira zikamujana mu mahonero. Ivyo ndiko ndavuga Imana igiye kutuzurira munyumvirize neza nivyo navyo ariko sivyo bizu bwa mbere. Imana tuzurira ubuzima bw'amasengesho bwavuye mu buzima bwacu. Imana tuzurira ubuzima bwa consecration bwavuye mu buzima bwacu. Ndagusavye usubiza amaso. Kesho umuntu yavutse neza mvuze kuvuka ubwa kabiri neza hari ibihe bitandukanye n'ibihe wari usanzwe urimwo vyakubayeko. Ndavyuka nkako umunsi jewe nkizwa nanuzuye ubwoba bw'ubuzima mugabo ikintu cyambere Imana nkore umunsi nkizwa nabaye vaccine ku kintu cyitwa ubwoba bw'ubuzima. N'uyu munsi nta bwoba bwezo mfise kuko ndaziko ejo hanje hari mu kiganza c'Imana. Urazi imbere ko nitwareka ivy'ubuzima bw'iwanje Imana ndaziko yitwareka ivyanje imbere ko je ndavyitwararika kuko si jewe nayibwiye ngo indeme niyo yabonye ko bibereye yuko yondema. Hama nimba yarandemye nkaba ndayizi uko ndayizi ntiyandemye kugira ngo nze kugoregwa ngaha, ntiyandemye kugira ngo nze kubabarizwa ngaha. Nivyo nohura navyo bimbabaza ndabizi neza yuko siyo destination yanje. Ivyo ndabicamwo kugira ngo binkomeze, ivyo ndabicamwo kugira ngo bimvugutire, ivyo ndabicamwo kugira ngo mbe umuntu Imana yifuza komba. Mugabo ndazi ko ejo hanje ni heza. Ico ni kintu cyabaye umunsi nkizwa. Icya kabiri kuva umunsi nkizwa Imana yanyujuje umutima wo gukunda abantu. Ndakunda abantu. Hari ubutumwa tuvuga ugasanga buriko buratera imbuto mu bantu zo kwanka abantu. Nivyo abantu baratugambanira mugabo se abantu bose bari umuntu herwande bati abantu bose babagambanye. Hari abatwanka. Ninde muntu amaze kwankwa muri kino kibanza? Ninde wow, mfite ishengero ry'abantu batigeze bankwa. Mugabo naho utigeze wankwa nagomba ndakubwire ko utazoshika mu ijuru utarankwa. Nimba umwana w'Imana ataco yari yakoze yaranswe wowe uri iki kugira ngo ntiwankwe? Atisi na Satani yagukora kwankwa kuko utari uwiwe. Nimba gukunda kundi ciwe muriko murava muri kino kibanza. Mugabo nimba hari abantu batwanse bose sabansi bacu. Hari gihe tuvuga ibintu kumbe urumva nyene tuko tubivuga out of
ibikomere dufise abantu ni babi. Umuntu aje ati kuri abantu ni babi. Abantu ni babi. Muga nubwo abantu ari babi, harimo n'abantu beza. Isi nimwe abantu babi gusa, harimo beza. Nta muntu arabona abantu beza muri kino kibanza. Zenda maze kubabona. N'uyu mwanya ndabahagaze imbere. Fise abantu beza muri kino kibanza, n'abaza ari babi barasohoka babaye beza. Numva mbere yanyu muri kino kibanza. Aho usanga umuntu misozi yama ari kuyirondo ry'abantu. No, relax. Naho bokwanga sibo bakuremye, naho bokwanga. Numva mbere yanyu muri kino kibanza. Umwami araza abwira Meshaki na Abednego ngo ubuzima bwanjye bafite mu kiganza canje, shobora kubukoza icyo nshaka cyose. Baramubwira ati sha mwami, ubundi wahora uvuga ibintu vyo, mugabo uyu munsi urihenze. Ubuzima bwacu ntiburi mu kiganza cawe kandi ntushobora kubukoza icyo ushaka. Na Pilato abwira Yesu ngo shobora kuguko tushaka, shobora kukurekuza cyangwa nkakwicisha. Yesu aramubwira ati ivyo ntavyo ushoboye, kiretse shiti Imana iguhaye ubwo bubasha. Nta numwe bafise mu kiganza cyawe. Nujya gukoresha nivyo araguhemba kandi ukabeshaho umuryango wawe, mugabo ntagufise mu kiganza cyiwe, kuko mutarahura ntiwari uriho. Kandi n'igihe uzoba wavanye nawe nyene uzoba. Nimba uri muri kino kibanza uvyize, numva amenya muri kino kibanza, numva amenya uwonze udafise udashobora kubaho numwe gusa ni Imana. Hari ikintu Namani yavuze, fasha ndakibasomere. Okay, genda mu bami ba kabiri igice cya 5. Somera ku murongo wa 15. Ari amajambo ya Namani wari waragwaye imibembe, hamaraje kuzurirwa ivyiwe vyari vyarapfuye. Hari ikintu cabaye. Umviriza ino message. Hanyuma agarukana n'abantu biwe bose kuri uwo muntu w'Imana. Kuri uwo muntu w'Imana yari Elisa. Araza ahagarara imbere yiwe. Aramubarira ati noneho ndamenye ko atayindi Mana iriho mu isi yose. Noneho ndamenye, kare ntavyo yarazi ko mu isi yose hari Imana. Ariko umugabisha w'ingabo, ijambo ry'Imana ivuga ngo mu rugamba ntiyaneshwa. Yarishimwe, vuga gute, umunezero w'umwami, kuko igihe cyose agiye ku rugamba yaronka intsinzi. Ariko yari afise umubembe. Abantu bose baramushima, ariko indani birivuga ngo he suffered a lot. Yarasufura, yaramerewe nabi. Umvise ikintu cyavuga, avuze ngo hanyuma agarutse yakize, amubwiye ngo iyo agende nuko aramanuka yibira muri Yorodani. Ahejeje kwiyibiza muri Yorodani cyangwa kuyinika muri Yorodani, umubiri uva bimeze nk'umwana akiri mutoya. Umvise shaka kenze gusa ngo hanyuma agarukana n'abantu biyuko yari mu general afise ingabo, ngo aza kuri wa muntu w'Imana ahagara imbere yiwe aramubwira ati noneho ndamenye. Ndasenga Imana uku kwezi abantu bamenye kufise Imana ikomeye. Aramubwira ngo noneho ndamenye katayindi Mana iriho mu isi yose atari mu Bisirayeli. Mu Cyongereza bivuga neza, wa New Living, okay? Havuga ngo no, I know that there is no God in all the world except in Israel. Ahandi hose nta Mana iriho kiretse except an exception yanu hamwe muri Isirayeli. Wow. Ibi nivyo bensenga Imana kugira ngo itwinjizemo. Uraza hari confusion mu bantu. Eliya arabwira abavugishwa baba yarati nimuze uyu munsi tukure confusion mu bantu. Nta mpamvu yuko abantu baguma bariko barasenga Imana nyinshi. Hari Imana imwe gusa, kandi iyo niyo twese tubwiza guhurizako. Tugende hariya ku musozi Karumeli, Imana izotibura umuriro hejuru y'igicaniro. Iyo niyo Mana tuzose. Nimba ari Bayali nanjye nzoca ndayizera, ariko nimba ari Imana ya Isirayeli, iyi Mana Namani ariko avuga aba ariyo twese dusenga. Ndego ndabuse ko Imana ya Isirayeli niyo Mana yacu, kandi tuza kubimenya, kuko iyi Mana utayimenye ivyawe ntibishobora kuzuka. Sinaje ngabwira ngo ndabashusha ivyanyu bigiye kuzuka. Amen. Ndabona imituga igiye kuzuka. Amen. Oya. Kugira bizuke hari uruhara rwawe. Uruhara rwawe rwa mbere ni kumenya Imana wizeye yariyo. Muri bimwe byashoboje Aburahamu kuzurirwa ivyo byari byarapfuye, birivuga ngo nuko mu nyonga ziyo yizeye
ngo yamenye ko ari Imana izura abapfuye, yita ibitariho nk'ibiriho. Universe ivuga ngo irahamagara ibitariho bikabaho. Iyo Mana nshaka umunsi tuyimenya, tuve mu mana y'ikivunga. Turizera Imana, hariho ivyo Imana izogucishamo bikagaragara ko uyizera n'uko utayizera, kuko misi yose hama hariho umuriro upima abizera. Ivyo si jewe ndabizanye, ni vyahozeho kandi twe ntituzobikuraho. Hari Imana igihe cose ipermita umuriro wo gupima ukwizera kuri muri wewe. Ivyo ducamo nibidupima kugira ngo Imana imenye ibiro dufise. Urazi ntushobora kuja ahantu bavura neza, ntushobora kugenda ngo batangure kugutera inshinge batabanje kugira iki, gufata ibipimo vy'ibanze. Batangure gupima ibiro vyawe, bamaze gupima ibipimo vy'umutima, bamaze hari ivyo bamaze gukora vya mbere. Ivyo si vyo umuganga arinda kukwandikira. Iyo ugiye kwa muganga jaje ku munzani ufise ibiro bingahe, kuko imiti bashobora kukwandikira idepandana n'ibiro vyiwawe. Ntushobora kuba ufise ibiro bikeya n'ibiro vyinshi baguha imiti imwe, ntibikunda. Ivyo je nize medicine mugari kumara, siko bimeze abaganga muri ngaha, siko bimeze. N'umuriro urahari kugira ngo Imana ipime ibiro ufise, n'ivyo ishobora kukwizigiza. Kubera ko umuntu yagiye gukora akazi ahantu, yasavye akazi, barinda kumupasisha ikibazo, hama nyuma yaho ikibazo ashobora kugitora, mugabo barakeneye kumu interview bamenye uyu muntu ninde, character ziwiwe azovyifatamo gute. Nimba ari umuntu agiye kujera amafaranga, baramubaza ibibazo birimo n'amapiège kugira ngo baramenye navyifatamo. Hama agashaka kubaza ngo ushaka tuguhemba ngahe, ako kabazo ndagakunda. Nta numwe aca mu interview bamubwire ngo wibaza ko uhembwa ngahe. Aho nabo nyine bakeneye kuraba ko uriyemera canke ntiwiyemera. Bakeneye kuraba ko umuntu w'umushonje, kuko babona ushonje cyane bavuga ati uyu muntu ashaka kudutembagaza akatwiba agahunga kagenda. Uvuze make n'imiburi uvuga menshi amaka babaze bazoguhemba. Mugabo kuvuga ngo Jeffrey ngo ayo mu mpaye yose ndayatora yo yabihize. Wewe wihagacira kaye. Abakunze kwishivye ibibazo neza bavuga ati ubundi ntimworonka amafaranga mu mpemba, hamwe n'ico ngiye kuzana entreprise yanyu cyangwa societe yanyu. Mugabo ndavye mu vyo mushobora kugira peut-être aya ashavuga ati uyu muntu ari yemera kweli. Muriko muranyumva? Nibwo buzima ducamo. Nibikigiye tuko tavuga ibya no kuzuka kw'ivyapfuye, hari imiriro Imana izo permita kugira ngo ipime kwizera kwiwawe. Kuko mbwira ukwizera ufise, nzokubwira ivyawe bizozuka ingene bingana. That's it. Si magia bragata. Ndabisikite mwanyaje ngo maze kwivuga ngaha, ngareka ndayigarukeko. Nigeze kuja kuvuga ubutumwa mu Kabezi hari kera nkiri muto, ikitera nkarisamo. Hamishengyo nagiye gukoreramo byarahantu bita kumena. Numva temonyage y'umumama. Uyo mumama yarabanye nabi n'umugabo. Darantete n'unganda ngomba kuvuga ko mu vy'Imana izotuzurira harimo amaroration y'abagore n'abagabo yapfuye abwiza kuba restore mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uwo mugabo yaranka umugore wiwe cyane kuburyo yarondera ikintu cyose yo muhora kugira ngo amwirukane, kandi amwirukane amugiriye nabi, so amukubise cyangwa amukomerekeje cyangwa amuvunye. Umunsi umwe aragenda adandaza ibitungo yari afise, arabwira umugore bati ngaya amafaranga bampaye, aramubwira ngo ndayashize ngaha. Mugabo yari piège. Uyo mugabo yari umurovyi, acaragenda afata ya mafaranga yari yazinze arayatora, arafata ubuhonzera nayamweretse, yayabonye kandi abona yashize niwe wenyene ahaza. Acatura wenyene ubwiwe agiye kuroba, wazi ko baza kuroba mu ijoro, agenda yatwaye, aravuga tumize aya nta nayo nkeneye, ndakeneye kwidebarasa ujya mugore ntawe nshaka. Ariko araroba, acafata amafaranga ayaterera mu mazi, arava kuroba, arazana amafi. Mumabwira umugore wiwe atoke tegura ivyo dufungura, hanyuma ushaka kundondera ya mafaranga ndayakeneye, ari umugambi shaka kuyakoza. Okay, umugore ntarakimwe yarazi, mugabo yari umugore yubaha Imana. Basha mubaha Imana bizobafasha vyinshi. Uyu mama nta kintu nakimwazi, ntazi imigambi yateguwe. Yo ritemonyage nariko ndumva mu Kabezi. Wa mu mama aragiye hajya atoya amafi, ariko arayakatagura kugira ngo ayategure. Singe nayikase acabona ikintu cirabura kizingazinze, aragikurayo, atekuruye asangamo ya mafaranga. Ariyumvira none ya mafaranga kumengo ni nkaya yandi. Okay,
ataragenda agira iki ayasubiza hahandi. Waragaruka bisanzwe warategura umugabo arafungura inyuma aravuga ati nshobora kubikora neza ifo ngenda gushiramo kamwe nihe bavita gute shema ga pressure. Ataragenda yaravanga nizitavangika inzira amazi ugwagwa karibu vyose arapoperanye kugira aze atarindi jambo ashika kora icyo ateguye gukora. Nebe nimubiri atavuye nganda mwishe cyangwa ndamuvunaguye ariko ifoko uyu munsi namwikura ko tu ataraza aza tumviriza ya mafaranga ndayakenze kuyasanga ngaho agenda shamu yo pressure. Agarutse aravuga ati mpa ya mafaranga umupanga wari pembeni umwe amaze umupanga no wiki atoya shaka ya mafaranga ntumbwire ko yabuze shaka ya mafaranga. Umugore atasa n'umugabo muri kuvuga gusa uvugira hejuru n'amahoro amafaranga ndayakuzanira manzi ufungure ati nafunguye mpa ya mafaranga gusa niyo nkereye umwanya ishavugisha kwa mugore ataragenda azafata ya mafaranga atarayaza ati ngaye umugabo araraba cyamugara wa mugore ati amafaranga yakuye ayo mafaranga yakuye he? Umugore ati ndakuye hamwe wari wayashize atoya imbere yuko uyasanga haje nta handi wayakuye. Atwa amafaranga ntushaka kuyaronka wewe aho ndari nayasize we ntushobora gushikayo ayo mafaranga yakuye he? Wa mugore waraje kubapfumu ati ka ntuzi ko nkijijwe mbare ayo mafaranga yakuye he? Cyambwe ati mushinga naye murajya amafi wazanye kugira ngo ndagutegurire igihe nari nkase imwe nasanze ya mafaranga ati ndaravye mbona umengo asana yanje ndasubizayo gusa sinzi gituma yaje muri iyi fi yari hariya ati nje ndasubiza mu kibanza cyayo. Wa mugabo sanzoga zicazira muvako atuvuze ko yakuye he? Ati nakuye muri gafi wazanye. Umugabo ntiwaca mubwira aramubwira tumviriza ubu nyene ndondere pastori wawe ntegerezwa kwihana. Aramaze kubera kuteza kwihana aramutse ntegereza kwihana kuko ibi bintu nibishoboka. Ati none kubera ikiriko ndavyumva aramwati wa mugore we sinashaka uyu munsi kurara muri no rugo kandi nakoze ibishoboka byose kugira ngo urugo ndarugusoremo mu byo nateguye ajya amafaranga jewe nyene nayakuye hajya ngiye kuroba ndayatagatsi mu kiyaga kugira ngo ntuze wigere unayakubita n'ijisho hanyuma nze ni wayabura uyu mupanga niwe nateguye kugutemesha utayanzani umbwira gute kifi nazanye yari mwayo mafaranga nyene amplus kabari wewe utusubira ukayatora. Arambwira ati njara ku mukozi w'Imana ntegerezwa kwihana uyu munsi ndamenye yuko ufise Imana ikomeye kuko ibyo nateguye byose byacitse ubusa bihindutse impfa gusa kubera Imana yawe. Uyo mugabo muri iryo shengero yari umuririmbyi yaciye akizwa kuretse gitangaza gusa cabaye Imana nitabaguha ntazo bazoshobora kugukoza kirese Imana ikuye ku kuboko kwayo n'ahandi ukuboko kwayo kukiri hejuru yiwawe urugamye urifutse ukuboko kwayo kukiri hejuru yiwawe nacuzoba. Umuvugishwa Mika aravuze ngo wa mwasi wanjewe ntukanyitambe kumuvyimba kuko naho nogwa ibiheta ngabonjwi uhoraho Imana azongera mvyure. Ntibirarangira mbara umuntu wese ntibirarangira nimba ugishobora guhumeka ntibirahera mbara umuntu wese ati filme ntirahera. Ndakunda abakinnyi b'amafilme ngira surema ko basomye Bibiliya bari yaranja ku buryo mwamba muramuzi acteur principal naho biba vyase gute ari ivyukiranya tu kubera ko filme ntiyoyoha mwamba ativyukiranije n'ubu buzima ntibushobora kuryoha bamwamba b'Imana hano muri ino si bativyukiranije niko bimeze muze arashobora gukubitwa ati mugabo sinzi ngene bigenda umurealisateur ari yaranja. Tugende mu Baroma igice 10 ku murongo 8. Uyu munsi ngo ndabwire ibintu bibiri bibashoboza kuzura ivyanyu vyapfuye nababwiye ko ari uruhare rwiza kubigiramo. Amen. Ni ibintu bibiri icambere no kwizera kwawe icya kabiri no kwatura kwawe.
Turavuga ukwatura uko ariko kose, ko ndavuga kuvugishwa ijambo ry'Imana ku kibazo kiri mu buzima bwacu, ku capfuye kiri mu buzima bwawe. Nivyo bintu biri umunsi ngomba guhagararako nk'imfunguzo zibiri zikomeye zibashoboza kuzura ivyanyu vyapfuye. Kandi ibintu bibiri nta munsi numwe vyigeze bikoza isoni uwo wese yabishize ku gikorwa, nta numwe. Okay, somera kwanza Abaheburayo 3:1. Hamusoma kandi Abaheburayo 10:23. Hamusura kandi soma Abaheburayo 11:1. Hamusura kandi soma Abaheburayo 11:33-40. Abaheburayo 3:1 haravuga ngo nuko rero bene data bera abasanga ihamagagwa riva mu ijuru, nimwitegereze Yesu intumwa n'umuherezi mukuru w'ivyo twizeye tukavyatura. Nimwitegereze Yesu intumwa, the great apostle, n'umuherezi, the high priest w'ivyo twizeye, ico ni cambere, tukavyatura. Nabwiye ko n'ibintu bibiri mukeneye. Kwizera, de kwatura. Bivuze ngo Yesu ni intumwa n'umuherezi kandi mukuru wiki w'ico twizeye tukacatura. Ico wizeye nutacatura, Yesu ntashobora kuba umuherezi wo gukora igikorwa cy'ubuherezi ngo agisikanire Imana iheze ikimukoresha ku buzima bw'iwawe, kuko Yesu ni watuma bikunda utigeze uvyatura. Mu yandi majambo, Yesu nk'umuherezi yakira ivyo twizeye first, tukongera tukavya wavyizeye n'ukuvyatura. Ivyo nivyo Yesu acashira data nk'umuherezi. Data geza agashira ku kazi pa genda mubimukorera, kuko yavyizeye yongera aravyatura. Aha turi kumwe, iki kiratahuritse 10:23. Nuko tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu, tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu. Bavuze ngo kwatura ivyizigiro, bivuga ngo kwatura ijambo ry'Imana ku buzima bw'iwawe, nukwatura ivy'Imana igomba hejuru ubuzima bwawe. Ni bande bazi ko imigambi y'Imana ku buzima bwabo ari myiza cyane? Babinyerekeje ukuboko kwawe. Urazi Imana ntiriho kugira ngo itubabaze, Imana ntiriho kugira ngo idukoshone. Ngo Imana arankoshonye kwe, iyo si Imana. Imana iriho kugira ngo idutunuze imitima. No. Imana iriho kugira ngo ishitse imigabo n'imigambi yayo ku buzima bwacu. Bavuze ngo tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu. Nikugira iki? Nikunyiganyige. Ni bande bafite ivyizigiro muri kino kiba? Ivyizigiro ni vyiza utarabona ugiye kubona. Ni bande bafite ivyiza batarabona bagiye kubona, mbona ibiganza vyabo mu kirere. Amen. Mbaro umuntu ari bande yiwawe uti ndafise ivyiza ntarabona ngiye kubona. Nakubwiye ingene ubivuga birerekana ko vy'ukuri usobanukiwe kandi utahura neza ico ijambo ry'Imana rikora. Vuga uti hari ivyiza vyinshi ntarabona ngiye kubona. Ndakunda ni Imana iravuga ngo ntaho vyigeze kugwa mu matwi yabo cyangwa amaso yabo abibone. Ngo Imana munyumvirize neza idukorera ibitangaza tutari twiteze. Hari ibitangaza twiteze Imana yiteguye gukorera ubuzima bwacu vyizeye n'uva mene ya muri kino kibanza. Haleluya. Ibitangaza tutiteze. Wowe ni vyari vyo kwiteze, mbwa hari ibintu tutiteze. Imana izi kukeneye navyo nyene nagiye kwigukorera muri uko kwezi. Tugumye kwatura ivyizigiro kwacu. Birivuze ngo nikunyiganyige. Nikunyiganyige. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Wavering ni jambo risobanura kunyiganyiga canke kujya kuntu ubona amazi atari stable, kujya kuntu ubona amazi aguma ariko uravyumva aratamba. Bavuze ngo ukwatura kwa ntigutambata. Uyu munsi ntuvuga iki ejo uzovuga iki. Uyu munsi ntuvuga iki ejo uzobe wakigabanuye. Uyu munsi ntuvuga iki ejo uzobe wabihinduye. Ugumye kwatura ivyizigiro kwawe nikunyiganyige. Nzokwiga amashuri nzoyaheza nukwatura kwawe. Wabuze minervare guma gusinzi ko nzoheza amashuri ntubikoze neza. Gumye kwatura kwawe. Naho minervare yabuze nzoheza. Uzoheza gutata minervare uwakurihira yapfuye canke yabivuyemo. Ntavyo nzi.
ariko nuko nzi ko nzoheza. Gumya ukwatura kwawe, gumya ukwatura kwawe. Birivuga ngo impumyi nivuge ngo ndabona, ntivuge ngo ndi impumyi, nivuge ngo ndabona. Kuko n'ivyo Imana igomba kubona. Ngapete Satani agomba kutabona. Impumyi nivuge ngo ndabona, ntivuge ikindi gitandukanye nivuge ngo ndabona. Umukene n'ijambo ry'Imana rivuga, umukene navuge ngo ndatunze. Nimba wavuze ngo uratunze, ntukavuge ngo urakenye, ngo bino minsi ngo ndakenye. Iyo ni imvugo y'abana. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nkiri umwana avuga gwana. Kuvuga gwana ni kuvuga iki? Umwana ntamenye ivyo avuga. Umwana avuga iki mujemo? Umwana avuga icyo abonye. Gumya ukwatura kwawe ntikonyeganyike. Yesaya 31 somera umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Yamara rero abanyegiputa si Imana. Ico gihe Egiputa yari puissance mondiale. Ico cyose ubona ko gikomeye mu buzima bwiwa uyu munsi ujyane ino information nubwo kigaragara gikomeye abantu bose bakibona bakajugumira si Imana. Nimba atari Imana bivuga ngo hari ukundi kuntu kundi bishobora kugenda kuko si Imana. Abo banyegiputa rero si Imana, n'abantu buntu n'amafarasi yabo si mwemu n'ay'umubiri gusa. Maze Uhoraho niyabangura ukuboko kwiwe utabaye azotsitara ikubangurira abandi. Bivuze ngo uzo tabara azotsitara kandi n'utabawe azotemba. Bose bahindikirane hamwe. Umvirize rero umurongo wa 4 ndawukunda cyane. Hacavuga ngo kuko ari Uhoraho ambariye ati nkuko intambwe cyangwa umugunza w'intambwe igwangwarira kuco yishe. Hepfo avuga ngo iyo abungere benshi batabajwe kugwana nayo ntikangwe n'amajwi. Ntugakangwe n'amajwi y'abatabajwe kuza gutabara mu izina rya Yesu. Nikangwe n'amajwi y'abatabajwe bazi kugwana nayo ngo kandi ntiteshwe n'ugwamo gwawe. Uko ni Uhoraho nyene ingabo azomanurwa no kugwanira ku musozi Siyoni no ku mucumba wawe. Kuko intambwe igwangwarira kuco yishe. Wow. Muri mwe nkundira intambwe iki kirimo ntikangwa n'abantu. Niyo yonyene yikanga. Yonyene nta kindi kintu gaje kuyikanga. Ni bande bizira ko afise intambwe muri bo ikomeye kandi hambaye. Basha kumbwira izina ryayo. Iyo ntambwe yitwa Yesu Kristo. Ni intare yo mu muryango wayo tumunago gushize cha Dawidi. Uyu ari muri wewe. Mwana nubwo ari muri wewe ntibihagije. Ifoka kavyuka. Ifoka kora igikogwa abwiza gukora. Ico ashobora gikore nta gufata ku nguvu nuko umwemerera. Biratubwira ngo umunsi umwe abigishwa bari kumwe na Yesu baragenda bari mu bwato guhaza umuyaga mwinshi mu kiyaga ku buryo ubwato bwarazunze burahuhutishwa hamwe bose babona bagiye gupfa. Bafata ibyo barafisa bitera mu mazi bamerewe nabi baravuze inoti turapfuye. Singene bibutse ko inyuma hari intambwe iryamye. Baca baragenda barahivyura ati wa ntambwe vyuka turapfuye. Intambwe ivyutse yavuze ijambo rimwe, hora ceceka. Ikiyaga kica kigiriki kica kirahora kiraceceka. Yavuze ijambo hora ceceka. Muri version y'igifaransa nakunda sindikari risego nuko ari Paul Dovi hari bavuga ngo tais-toi, silence, tais-toi. Kiyaga kica giriki kica nyene kirahora kirongera kiraziba. Ako kanya baca barabandanya kubera ko intambwe yari ivyutse. Mu byo dukeneye ko Imana tuzurira nico naco kirimo. Iyo ntambwe muri wewe irifo kivyuka mu izina rya Yesu. Kuko ivyutse nta kintu kimusubira gutinya. Ivyutse ukwizera kuragaruka. Ivyutse urasubira kumva ko uro kwegukira ubundi burere bundi. Ivyutse urumva kusubijwemo ubuzima bwo gusubira guhagarara ukeye mugashikama. Umva amen yanyu muri kiro kibanza. Amen. Tugumye kwatura garuka handi. Tugumye kwatura ivyizigiro kwacu ntikunyiganyike. Hepfo ari ikintu baca bavuga ngo kuko uwasezeranye
uwasezeranye. Urazi ikintu kituremesha nuko turi kumwe n'uwasezeranye. Bivuga ngo kuko uwasezeranye ari uwo kwizegwa. Uwasezeranye, he who promised is faithful. Numwizigigwa. Yaravuze ko abikora arabikora. Bifera. Amen. Gushika ngaha turi kumwe. Abaroma 10:8. In fact, it says the message is very close at end. It is on your lips and in your heart. Ibigiye kuzurira ivyapfuye biri ahantu habiri. Ku munwa wawe cyangwa mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Na hano ngaha. Vuga ngo na hano ngaha. Nawe ukwibagira ivyo navuze vyose. Kame bakanuzo kibagira. Ibigiye gutuma uzurirwa ivyawe vyapfuye. Biri hehe? Na hano ngaha. He aha no ngaha. Uravuga aho ukizera. Umvise ijambo ry'Imana rivuga. Hacavuga ngo aha ku murongo w'icenda. Kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami. Subira kuri witi. Ariko kwavuze gute? Kwavuze kuti ijambo riri hafi yawe, Okay. riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubigisha. Niryo jambo ryo kwizera, niryo tubigisha. Bene data, nabigishije kwizera ntimuzobabahize. Nabigishije kwizera ntimuzobera abikimaze abandi. Nabigishije kwizera ntimuzoba abo Imana yifuza. Birivuga ngo ntibikunda ko umuntu ahimbara Imana atayizera. It's impossible to please God. Ntibikunda ko utizera Imana uyihimba. Ntibikunda. Abi Imana uyu munsi yishimira ni bande? Ni babandi yizeye. Rero arakanuna n'ababwiye dusoma mu Baheburayo 11 irukanga. Urashaka kusomera kuri 16 hamaze tugenda kuri 39 na 40. Ariko noneho barifuza igihugu kirushiriza ico kuba ciza, nico mwijuru. Barifuza igihugu kiruta ico kuba ciza, nico mwijuru. Ivyo sibabihejwe n'ikintu kwizera. Umviriza hepfo gato Nico gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Wow. Imana ngo nimaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yagize yabateguriye yateguriye bande abizera. Kuko uwizera arabizi neza ko hano ari mu rugendo. Ningenzi hano. Ivyo ahura navyo ngaha n'ibintu birengana. Ariko mwizuru si bizoba birengana, nibizohoraho. Ivyo uri kuracamo n'umusango ndabikwibutse, umviriza, ntibiriho kugira ngo bihoreho. N'ivyo uri kuracamo uzorima nkaho muri ivyo ngiyo ndabimenya simba nararize. Kubera ko ntiwari uzi ko bigutegurira ameza mu maso y'ababi. Birarengana. Ngo barabona ikindi gihugu kindi ciza kuruta ico bari barimo. Munacho cyatuma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana. Ivuga ngo ivyabo vyari biri mu ijuru. Bahanga amaso ijuru. Bizera ivy'ijuru. Bene data, mureke kwizera ivyo mu isi ariko mwizera ivyo mu ijuru. Kuko ivyo mu isi birahinduka, kuko isi si itegeka, si iri hejuru, si iganza ijuru. Ariko ijuru niryo riganza isi. Ijuru niryo ritegeka isi. Ibi tubona vyapfuye mu isi itaboneka. Ikiwamukizi. Ko Imana ntiyamaramazwa no ashaka kunsomya iri jambo. Imana, God is not ashamed to be called their God. Imana ntimaramazwa ntifise isoni bikuba yitwa Imana yabo. Dore Imana ntikogwa isoni kwitwa Imana ya Aburahamu. Ntikogwa isoni no kwitwa Imana ya Yobu. Ikimenyamenya nuko yapinze na Satani ateye dupinge. Uravuga ngo nta mugorotsi mfise, ndamufise Yobu. Hatugeze ko ivyo wamuhaye ati ugeze ko ivyo namuhaye. Ati nimba atari ivyo wamuhaye nyemera ngene ndabimwake. Imana tumvirize naho ugenda ukabikora azoba ari peine perdue. Nacu uzoshika ko Yobu ndamuzi. Satani atoya ndabizi neza ko bige nabimukurako azokurogotako. Imana atoya Yobu ndamuzi. Iyo discussion ya Satani ni Imana. Niyo n'uyu munsi Imana ikeneye kugira na Satani kuri wewe. Ati didiye ndamuzi. Satani atoya none waramugire neza ukamuha umugore mwiza baranicaranye. Yo ariko yo reka kugushima gute? Atuya si kubera umugore. Mame rimeze neza.
imana yari yishimiye Yobu ku rugezo aho yumva yopariya kandi ikamenya neza yuko itaza gutsindwa. Ngara abandi uyu munsi imana itopariya, mbarizo umuntu Rwanda yawe ati kuri wewe yopariya cyangwa ni yopariya? Mumbarize nta kwishure abigumize mu mutima, mugabe inyuma y'iri jambo aze kuva hano hantu yumva imana yopariya kubwiwe. Imana ishibwira gusa Satani ati ndaguhaye rushe genda, ariko ntukore ku bugingo bwiwe, mani majambo ntumwice. Ibisigaye byose ukore ku mubiri wiwe, ukore ku mushaha wiwe, muga ntukore ku mpemu yiwe. Iyo ni gwanje propriété privée. Wow. Satani agenda aragerageza, ariko toujours ikimwe yo somye igitabo cyayo ijambo message gumigaruka niyi: Lord, I still believe. Man, ndacizeye. Niyo message nkura mu gitabo cyayo. Bimeze nabi, man, ndacizeye. Umugore ati tukiyo, man, ndacizeye. Umubiri birasa, ndacizeye. Umubabaro ni mwinshi, ndacizeye. Abagenzi biwe ati wacumuye ku Mana, ati ndacizeye. Nta Mana acumuye gatoya, nta muntu yoshikirwa n'ivyo. Kubyo ni Imana ageze hano tugomba ko tuburana ntibikunda. Mugana winaga mvuga ati ndacizeye. I still believe, Lord. I still believe. Yesu arabaza ngo mbega umwana w'umuntu yagaruka azosanga kwizera mu bantu, azosanga tukiko turavuga ngo we still believe, turacizeye nka mbere. Naho Imana ifuza kudushika. Byarangiye Satani atsinzwe. Imana ati kubwije rero Satani hana ko yagize ngomba ndamugirire neza ku buryo nawe butazosubira n'umunsi umwe gucutsa umutima wo kupariya nanje ku muntu nakubwiye yuko nizeye. Gushika n'uyu munsi ari abantu Satani atinya gupariya n'Imana, kuko iyo Satani adapariya n'Imana Yobu ntiyari gushumbushwa ibitabo kabiri byo yarafise ngo apfa yisaziye ageze mu za bukuru. Abantu bose urazi umwasi wawe ategekwa kuza kugira ko kukugemurira, kugushikanira, bose baza tubabarire kandi udusengera, bose baza tinacune nacumuye ku Mana. Gusa ibyo ntazi nzobaza nshitse mu ijuru ntibasaba kutubwira umugore we n'umugore we navyaci bigenda gute, barasubiranye. Okay, hanyuma basi babana gute? Umugore amubwira ati tukiyo Mana upfu wowe nari cubereyeho. Ati Imana duhaye ibyiza tukayishima, mbega no mu bibi ho ntitukwiye kuyishima. Nta bundi muntu muri Bibiliya yigeze avuga iryo jambo. Shona ko n'umuntu wow Imana yari yizeye. Amen. Ntiyakozwe isoni, ntiyategwa isoni, ntiyamaramazwa no guhamagagwa Imana yawe. Bene data, mu byo natumwe muri inosi cyane kuri mwebwe ndongoye nuko tuzorangiza urugendo hano mu inosi Imana ivugira ijambo simaramazwa no kwitwa Imana yawe. Ndi Imana yawe ibihe byose, n'abazo gukomokako n'abazozi inyuma yabagukomotseko bose nzokwama ndabashingira intahe yuko ntigeze maramazwa no kwitwa Imana yawe. I'm so proud of you. Tubigire umuhigo wacu kutamaramaza Imana. Naho warayimaramaje Imana yacu ni yakandi karyo. Amen. Muvyigiye kutuzurira igiye kutuha yandi ma opportunity yandi nandi mahigwe yandi, mugabo yinshuro yindi giye kuza ntuyimaramaze. Bari umuntu ari ati ntusuye kuyimaramaza nimba warayimaramaje. Genda kuri 39. Abo bose bamaze gushingirwa intahe kubw'ukwizera kwabo, bamaze gushingirwa intahe kubw'iki? kubw'ukwizera kwabo. Kubw'amazu menshi bari barubatse. No. Imbabwira ikintu kimwe, success y'umwana w'Imana si kugira amazu menshi mu bisagara bitandukanye. Success y'umwana w'Imana hano mu inosi si kugira imiduga myinshi ku buryo n'umukozi afise umuduga ajana gusumisha ku isoko. Iyo si yo success. Success y'umwana w'Imana nuko ushingirwa intahe n'Imana kubwo kwizera kwawe. Muriko muranyumva?
iyo niyo success y'umwana w'Imana. Success y'umwana w'Imana sukugira izina rya rurangira kumenyekana. Listen, hari watwawe mu ijuru, hanyuma Imana imwereka ibizoba, ngabona umuntu ace, ngabona Yesu ngo arahagurutse ngo kumuyambira, ngo uyu muntu ngo acarabaza Yesu ati kubera iki abandi utabayambiriye cyane nko kuyambiriye urya. Ngo Yesu ngo acamubwira ngo barya bose nayambiriye nivyo baranyizeye, ati mugabo muri bo nta mupastori yarimo, ati unyambire cyane niwe mupastori umwe wenyene ashoboye kuza ngahandi, atabandi bose ntibashoboye kuza ngaha, ati nico gituma mpagurutse kumuyambira cyane kuko nayambiriye abandi. Ati rabase kumbe rero mu ijuru hashobora kuzocayo abakirisu benshi kuruta abitwa ngo barabapastori b'abakirisu. Singo muranyumva, birashoboka cyane kabafashe microphone babwira amasinzi menshi batazojayo. Ijuru sibijanye na titre ufise, sibijanye n'impuzu wambaye n'ikoti wambaye n'amagrade ufise mu mana nuko bakwita. Eske urashingirwa intaye n'ukwizera, urafise raporo nziza Imana ashinga inati kubwo kwizera k'uyu muntu yabaye ubuzima bwejejwe. Siriko muriko muranyumva, naratangaye numvise iyo vision y'uwo muntu. Abitwa ngo n'abakristo barashaka kuzoba benshi kuruta abitwa bakozi b'Imana, bari bafise ibikorwa bikomeye n'amamisera akomeye hano mu nosera kajugumiza isi. Uwitwa Benihini benshi muramuzi. Benihini nta yakoshwe n'Imana biteye ubwoba, ngo umunsi umwe agira iyereko, abona ngo baratonze umurongo bariko barinjira mu ijuru. Ngo bwira umuntu yinjire mu ijuru ngo hari umuntu yavuze piano, iyo piano ivuze neza uwo muntu yarinjira, bacamugura barriere akinjira. Ati hanyuma uwo muntu ariko aravuza piano ngo abonye Benihini aje, ntiyasubiye kuvuza piano ngo yarabaye excited, araryoherwa ko yavuga ati uyu wewe yaganyije imishaha myinshi kuri Kristo, yazanye benshi ku mwami, yakoreshwe n'Imana ibitangaza biteye ubwoba. Ku bwako kaye ngo acabona ngo Yesu ngo amuravye igitsure, yongera kiraba Benihini. Wa muntu ngo asareka kuvuza. Donc ni Yesu yagomba decide ko yinjira nuko atinjira. Hajya agomba vuge acari kangura. Benihini yavuze atumviriza, narashitse imbere yiwe ndajugumira ati uwo mwanya muri iyo vision sinari nzingingo agiye gufata purta abantu bose bazi ko ndigitangaza. Ati ntumwemera cyambwira ivyo nkora vy'amakosa. Uwo Musa acari yihana, yaciye azana message ivuga ngo bring back the cross, mugarukana umusaraba. Ivyo akunda kuvuga vy'amasuccess n'amareusite, ivyo akunda kuvuga vyo kubiba cyane, vyo kuba ba millionaire n'abamilliardaire, ivyo acarabihagarika asubira avuga umusaraba. N'uyu munsi Benihini avuga ngo Yesu araje ni mwihane. Bene data tuzotangara kuri urya munsi, ariko success y'umwana w'Imana ni all these people earn the good reputation because of their faith. Good report, good reputation because of their faith. Ukwizera kwawe, ukwizera kwawe niko kuzogutuma wemegwa cyangwa utemegwa. Ariko sawa nagomba gusa kuvuga, yet none of them received all that God had promised. Abo bose nabo bashinga ibinaye no kwizera, birivuze ngo nta numwe yahawe ibyasezeranye. Kubera ko Imana yimye Aburahamu ibyasezeranye. N'uyu munsi niko ndavugana nawe, Aburahamu ntarahabwa ibyasezeranye. N'uyu munsi niko ndavugana nawe, Mariya yingenze Yesu ntarahabwa ibyasezeranye. N'uyu munsi niko ndavugana nawe, birivuga ngo mavya n'ubwo nta uruta Yohana umubatiza. Yohana umubatiza yaciye umutwe ntarabona ibyasezeranye. Kubera iki? Kubera ko ari ndi evenement yindi ikomeye itaraba, babwiza kurindira. Iyo evenement ni evenement wewe na jewe turimo. Nta numwe yahawe ibyasezeranye. Kubera iki karandi? For God had something better in mind for us. Ngo kuko Imana hari ikindi kintu kiri better, hari ikindi kintu ciza ifise mu vyiviro vyayo kubera twebwe. Nico gituma badahabwa ibyasezeranye. Ngo so that they would not reach perfection without us. Ntibazoshobora gutunganywa twebwe tutarimo. Mu yandi majambo Aburahamu aguma ari kararunguruka ati bazoza ryari, Serge bazoza ryari, Vivante bazoza ryari, Bombeje bazoza ryari. Duhabwe ibyasezeranye. Barindiranye igishika cinshi
ko dushika, nitwamara gushika niho bazohabwa ivyasezeranye, sino ntavyo bashaka guhabwa tutarashikayo. Ucubona ukungene nawe ugaragara umengo uri muto, mugabo Imana ikubaha cane, Imana ikwiyumvira ko cane, Imana iguha agaciro gakomeye cane. Iyumvire Aburahamu n'umuntu akomeye, Imana umukwira ivuga ngo ndi Imana ya Aburahamu. Mugabo Aburahamu nubwo akomeye, Imana avuga toya Gerard atarashika Aburahamu ntabwo ivyasezeranye, Carmela atarashika ntabwo ivyasezeranye, batarashika nibahabwa ivyasezeranye. Nimumanze murindire. Ureba ararindiriye ko dushika kandi tuzoshika. Icarindiriye ni iki bene data? Nuko turangiza, nuko dusozera igikorwa yatanguje muri twebwe. Nitwamara kuvuga ubutumwa twahamagariwe kuvuga, nitwamara gukiza abo Imana ateguye ko tuzokiza, nitwamara kumugura imuga Imana ateguye ko tuzomugurura, nitwamara kuzura Imana ateguye ko tuzozura, ico gihe Yesu azoza hama tumusanganire mu bicu ari kumwe n'abamarayika n'ubwiza bwiwe, hanyuma aba baheze bahabwe ivyasezeranye. Amen. Baraturindiriye. Itusabwa niki? Kumkwizera kwawe.